Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho herereye tugeze muri wa mwanya mwiza wo gukurikirana ikiganiro akabanga mu muryango. Ikiganiro kiba yagira kuri ivyo vyose bibera mu miryango yacu eka canke naho mu kibano. Uyu munsi tuza kuganira kubijanye uyu munsi tuza kuganira kuki biramaze kugaragara ko mu ngo zimwe zimwe icitwa ibanga kidatahurwa kumwe. Mbega mu rugo niki co gigwa ibanga, mbega iyo bishitse hakaba kitagenda neza hagati y'abubakanye ninde boyagira ivyabo, bo muyagira kugera ku rugero ruhe? Utwo ni tumwe mu tubazo tuza gucija nino muri kino kiyago cuno munsi, aho kugira dutahure vyinshi twikoze ku mupfasoni Christine Ntahe azwi ku kazina ka Mama Dimash. Kaze Christine mu kiganiro akabanga mu muryango, munidondore kumbure navuze bike muri byinshi. Oya nivyo urakoze. Go nagira ngo ndagukengurukire, ndakuramutse ndagukengurukire, hanyuma ndamutse n'abariko baratwumviriza. Ndi Christine Ntahe bantazira Mama Dimash. Ego muri uwo mwanya nivyo. Urakoze cyane. Cedric niyo mukiza nije nabateguriye kino kiganiro. Mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na King Leandre, mu gihe ku ruhande rw'amasanamu ni Patrick Nkeramihigo ariko aradufasha. Mbega tugiriye ko Madame Christine Ntahe n'ikiyago cacu, ibanga mu rugo niki co twita ibanga mu rugo riri hagati y'abande? Ego urakoze. Ibanga mu rugo rivuga ibintu vyinshi. Ibanga no kuvuga yuko riri mu bigize ubuntu. Ubuntu nabwo ubuntu butegezwa kuranga abantu. Abantu nabo muri abo turiko turavuga n'umugwi w'abantu bubakanye, simvuza bubatse, vuga bubakanye. Kuko kubaka no kubakana biratandukanye. Kubaka umuntu yubaka inzu ariko kubakana bivugana yuko uramwubaka akakubaka. No kuvuga rero yuko mu ntege nke z'umwe n'uwundi, umwe ahabona uwundi, bakubakana bagafashanya kugira ngo baze baratera imbere bari hamwe, amakosa bakayakosora hamwe. Ibanga rero ni muri uwo muco nariko ndakubwira kuva kera narindi. Erega muribuka yuko no mu Kirundi hariho umwibutso uvuga ati erega umuntu yambarira ururimi. Umuntu yambarira ururimi. Ururimi ni ikintu gihambaye cyane, kuko ururimi utagumije ibanga ukavuga, urumva ni hahandi baca bavuga tujya muntu nta banga, bagaca tujya muntu n'igitabanga, agenda aravuga ibintu. Urumva rero ibanga mu rugo ni banga rituma ibiriho byashitse bitari vyiza mubiyaga, mutabishize ku musozi, mutagiye murabivuga, mutagiye murarazanya, ukambarira ururimi. Mugabo biriho hariho ibintu bivugwa biba byashitse mu rugo udategerezwa guhora, mugabo hariho n'ibindi utavuga. Urumva ibanga rero ni rimwe twiga ku muzi w'iziko barabitubarira. Urabona mu mico y'Ikirundi hariho imiryango abantu baba uwo munsi bigashika abana ntibafungure, bakabura ico bafungura, mugabo abavyeyi bagira bati ntimuze buke ntimuze kuvuga ko mwaraye busa. Abana bakagira ku muzi w'iziko ikintu bamenya ko bategezwa kugira ibanga. Hariho mbere n'abavyeyi barara baragwana, kandi abana bakabihora ntibagende kwivuga ngo papa na mama bare baragwana, canke papa yatashe ejo yaborewe, canke mama yatashe ejo bagahora bakabigira ibanga. Ibanga rero nibanga ribangirwa ingata. Abubakanye bo urumva ko bategeza kugubaniriza ibanga. Ego no munsi turabona hariho iryo banga, hariho ingo zimwe zimwe ritakiboneka. No munsi abana baraye ubusa, ejo kabisanga mwibarabara, canke wanagomba abavyeyi bagwana nkuko bariko barabivuga, abantu ugasanga bariko barabivuga kambere no kutumvikana hagati yabo bubatse. Ugasanga akantu kabacanishijemo gatoya kamaze kurenga urugo kagiye inyuma. Mbega ivyo vyo biva kuki? Biva na cane yuko ubu nta mwanya tukironka mu ngo zo kuyaga. Oya nukuri nta kiyago kikiri mu rugo, kuko ikiyago kiriho cubaka nivyo vyo kugumya ibanga bibamwo. Abana bagakura bazi ko hari ibintu bivugwa n'ibitavugwa. Ariko ubu nta mwanya tukironka ukwirerera
nta mwanya tukironka urumva bagira bati umuntu agira ati ndiko ndiruka ubuzima bwaragoye ubuzima bwarazimvye ubuzima bwaragize iki ugaca usanga n'abana ntitubonana ngo tuhe ca kiyago ico kiyago rero ndiko ndavuga gituma n'amatata atatuka ntituronderere kure ntituzokirondera mu bantu bubatse kuva bakira abana batigeze babona ico kiyago icarico hagati y'abavyeyi biwe none wumva bizogenda gute habuze ikiyago habura indero habura gukebura urabona ko bagira bati kumuzi w'iziko ubu rero aheshe nta kumuzi w'iziko hakiriho hari ibivyo bigezweho hariho ibintu amateleviziyo hariho n'abadafise amateleviziyo usanga benshi bari ku ma WhatsApp aho ruguru naho nyene aho bavuga ko ari iterambere naho nyene ruguru biriyo abavyeyi bakiyaga n'abantu kumbure najyatituka ry'imico turiko turabona ivyo ndiko navuga imico yaratitutse hanyuma tukaza kurondera ngo ibanga ntabanga jewe egome imiryango iriho titwofatira mu gwinshi hariho imiryango igerageza gose nukuri ariko hariho n'abandi abo bana none bakuze iyo mico tutayibabarira tubashaka kuyikibubatse ndacho bavuga ngo inkika mwico yari mu gihe ataco wabahaye ntagico baronderaga jewe sindakubesha narigeze gufata bus rimwe hari abana babigeme bakuze bari mu mangira bari bakuze umwe yari imbere ubundi yari inyuma ibaze bus ya Coaster bagenda barayaga umwe ari imbere ubundi ari inyuma bararenze ugwamo twagenda tuvyumva umenga kandi bagaca bariko ravuga uwundi muntu yashobora kuba yari muri bus nyene mu nyuma naciye nururukira naho ntategeza kururukira aho ururukiye naciye ndahururukira vuga ntimwaba gusabwe ntihagarara gatoya burya rero ndetse yuko mwaturengeje ugwamo bitari mu mico y'ikirundi mwagiye muravuga umuntu yashobora kuba ari muri ijya bus rero muze mwigenga ubuntu timuze musubire ku bana timuze mubandanye none we wumva nkaho iryo banga urumva rega umwana afise ico aherako ego ngira murumva yuko amatati canke kubura ibanga mu rugo biriko birava cane kwitituka ry'imico ikambere no kubura ca kiyago aho hambere umwigeme agiye kuba kugwiwe yaragenda bayinasenge bakamurana iminsi uno munsi ntabyo tukibona mbega uno munsi Madame Christine Ntahe iyo hadutse amatati yaturutse ku ngesi tabereye hagati y'abubakanye birashoboka kubo yatorera umutu bwabo canka n'impaka baje kurondera abahanuzi nka kumwe dukunda kuvuga abapare n'abamarene abashingizi urakoze ubwa mbere hoho amatati yaduka hagati y'abantu babiri bafise ico bapfa bafise ico basangiye tibaba bumvikanye ku kintu canke ikindi bitumvikana rero ingene abo bantu na cane bubakanye bagiriraniye amasezerano y'ukubakana kagira ati nzogufasha nzogukunda nzokugumiriza ibanga ingene boca birukanga kurondera abahagarikizi umugore akiruka kurondera marraine umugabo akarondera pare abajya babahagarikiye ikintu twama tuvuga kandi duhanura urugo nta rugo rutagira amatati kuko rega ntituraberanda jewe ndakunda kubwira abantu bagira bubakane paruwase jewe mvako baranteye iteka niteka nama ndababwira ko ari iteka kuba imbere y'abantu bagira bubakane kugira ndababwire ndabayagire sinyigisho ndabaha ndabayagira ingene bategeza kwifata muri ico kiyago kenshi ndababwira gushira imbere ikiyago cubaka ikiyago gishimikiye ku kuri ikiyago gituma amatata atatuka nkababwira nti utwaye wewe uwo mukobwa utwaye sumweranda uwo mugabo agutwaye sumweranda bafise intege nke no mu bitabo vyeranda bavuga bati umuntu wa mbere yitwa ko ari umugororotsi aca umurindwi ku munsi nukuvuga rero ko turi bantege nke mugabo nukwengengana muri izo ntege nke zanyu ko mwemeye kuzokubakana uramwubaka kubake umufashe
kuvamwo kubimufasha mugabo bisabe yuko muvugana ukuri uko kuri rero kuzotuma ayo matati atatuka gute nikiyago ukemera ugaca bugufi ukemera uti jewe nibi mukayaga naho nyene ukaraba umwanya wuko muyaga si ukuvuga yuko nk'abo bantu agira ati jewe umugabo wanje yamaze imisi yose yanyoye yamaze yaborewe ubwa mbere bwo ntwara nababwira ko atamuntu ashobora gutaha imisi yose yaborewe ntawe utaha imisi yose yaborewe ntawo bikora mugabo biravana naho nyene na yamvugo tutazi nyene dukoresha mbabarira mutima cyangwa mbabarira guto aho uvuze uti yego narabonye ko ku misi muri nondwe kabiri mu ndwi je gatatu ku ndwi waratashe warushe donc wanyoye kandi byaranteye umutima uhagaze kuko je ndifuza yuko ukavuga ikintu ngene ubivuga mugabo kandi ugaca bugufi mukabiyaga erega ubivuze neza arakubwira ati erega burya je urumva naciye aha nakarampaye agacupa turicarana mugabo uciye umubarira nabi ngo imisi yose urumva uburi kurashira muri we nawe ibibazo aho rero kuyaga cakiyago cubaka cakiyago gituma ayo matata atatuka hama gacagira ati ego nivyo naragize amakosa mugabo nzogerageza rero kuca kubibwira ikibazo warumbajije uti kuca umuntu aja kubibwira babahagarikiza siyo nyishu oya siyo nyishu na gato kuko wewe ingene ugenda kubimubarira uwo muhagarikizi sinako avyumva abizobisubiza kuri wa wundi usanga hariho ivyo yongeye ko canke ivyo akuyemwo kandi washaka bitari bimvuyeko kuko ukuntu kumviriza no kuvuga ico wumvise hajya biragoye rero ikindi naco ndababwira nuko kenshi bajya bahagarikizi usanga unatora n'umuntu mungana urabona sinzi rero ikintu yo guhanura si ukuvuga yuko ntabemera kenshi babatora kugira babafashe amakursi babafashe ivyo baba bariko baritegurira mu mariage yabo abantu ingene bazokwambara ingene babaherekeze kugura ibi mugabo mu vy'impanuro ego bariho babishobora kuguhanura mugana bafise ingorane zabo burya rero ugize ibakwe rito rike ukagwa ku muntu avuga muzorengana agira ati bajya naho bariko bigira ngo nabakinkone ngo barubatse ngo naramye iwabo namye kubataturira amatati ibi ugaca usanga ivyanyu biri mwibarabara ugaca usanga uri kuratambuka vyose bikwanditseko rero ndakunda kubabwira nti gerageze muce bugufi mu biyage kandi iciza kiri mu kuyaga iyo mwagiraniye amatati iryo banga ryanyu riguma hagati yanyu rigumye hagati yanyu ryabanga turiko turavuga nta numwe azobimenya nta numwe azovyongera ko cyangwa bikureko kandi urukundo ruriyongera kandi ukaca wumva ko umunezererewe kuruta amahoro akaboneka kwa gufashanya kukaboneka n'ubugenzi bugakura akaba hari ikintu ciyongereye koko ukumva kunezerewe kumva yuko ivyawe bigumyaho ariko kandi hari ibintu udashobora kugumuhora oya kumbure naho nyene ni hehe ni giki co kuvuga mu rugo kimwe tokwiyo bayibanga ariko ugasanga birakenewe yuko kija habona ibanga ryo mu rugo nibanga nibyo tutegezwa kubakirako mugabo hariho igihe bitakiba bikiri ibanga nk'abantu bagwana imisi yose induru ngiyo imisi yose kenshi simvuga imisi yose na jewe nabandiko ndarenze urugero nta bantu bagwana kuva kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu kuwa mugabo kenshi nta banga riba rikirimo ivyo rero uratinda ukagenda naho utorondera abo bahagarikizi ukarondera umuntu ubona wibanga nyene umuntu akuze
umwana urondere mama wawe oya kuko abavyeyi hajya dufise umutima woroshe acarira haraharira cakabigira uwundi nawe aturumva umwana wanje amerewe uko umuhungu wanje aragowe yazanye umukazana wanje n'igipfu umwana wanje arara ntibuca canke ati umukwe wanje nta muntu arimwe oya ariko naho nyene s'abavyeyi bose oya abamama benshi ndazi ko bahanura abana babo ego ariko wewe nyene ni umenye uwo muvyeyi wawe ngena ameze hajya umuntu aramenya umwana wundi akamenya umuvyeyi uraheze ugafumurandira nk'umuntu akuze canke umuntu yihebeye Imana burya se abantu bakunda abajya bihebeye Imana ntibavuga aho yandi bagenda baravuga akagenda ukabimubarira byose mugabo ntumubeshe kuko ushaka ko matata tatu kuvuga ukuri ukavuga imvo y'ukuri ivyo rero byo gukubitwa ivyo rero byo guturubikwa mu rugo ivyo rero byo gusesagura itunga ry'urugo ivyo rero byo hariho ibintu udashobora gukenyererako mugabo hari ibanga mu rugo ubanga urimenye cabona ko ata muntu urimo uri gitabanga hariho nk'umuntu ashobora kuvuga ati jewe mu rugo iwanje mu gitanda umugore wanje nta kigenda aho rero ntuvuge ngo uri kukorera nabo umugore wawe canke ngo umugabo wanje nta kigenda mu gitanda aho rero umenye ko wewe nyene wishize ko umusaraba nta muntu numwe azosubira kugira ngo aragusoneye bazokubona muzokwicarana kuko nta handi boja umugabo umenye ko biheze biraheze hari ibintu bitavugwa ari ibintu bikubangamiye urarondera ukagenda kwa umuganga akabagira inama umuganga akakabagira inama si umuganga ni wa muntu agumana ibanga akakubarira ati vyogenda uko kuko naho nyene biravana n'ibintu biri kwinshi hari umuntu azatameze neza aho yiri watameze neza ariko si ibintu byo gucuvuga oya canke ngo yaje yaborewe yaraye muri salon canke yaradahwa yaragira iki hariho ibintu bitavugwa bitegezo kugumwa ibanga n'abana mukabibabwira ko ibanga babonye papa canke mama araye muri salon ko byase yuko ashika mu gitanda yanyoye si ibintu byo kuvuga oya erega byose ni biri muri ya mico itegezo kuranga ubuntu turabantu twigenga ubuntu mushimye kuza kurondera uwo muntu mubwira byose ego ntaco wisigaritse eka kuko none ko biba vyasi ego urakoze cyane ngira ngo bariko baradukurikirana bariko baravyumva kumbure tugende ku ngaruka zishobora kuba zishika iyo umwe muri bo bishitse akamena iryo banga muri abo bubakanye haba hagati yabo eka mbere nuko bibondo baba bafise n'izihe ngaruka mbi canke nziza nimba zihari zishobora kuhashika ingaruka nimbi cyane kuko kumena ibanga kuja kuvuga ibintu wase yuko mubanza kubiyaga bibyitwa kwararaza none kwararaza ni vyiza kwararaza kandi ukararaza urugo rwawe iri kuba wararaje urugo rwawe nta rugo rutagira ibanga na rumwe rero ushimye kubigitabanga oya si vyiza ubwa mbere na mbere hoho bigira ingaruka mbi kuri wewe ingaruka zikugarukako kuko ico bita credibility ntayibikiriho oya ico bita kubahwa ntabiba bikiriho ico bita kwigenga ubuntu nta kiba kikiriho oya ubwa mbere bwo bigaruka kuri wewe urumva ko nuwo wundi urumva wavuze nabo nyene bica bimugaruka ko biramugora bibagaruka ko mwese n'abana banyu baraberekana ngo heba abana babandi ehera abana babandi bava babura n'ikibanza nabo nyene urumva nukuri si vyiza na gatoya ariko kandi kuvuga ngo naka ngo serugo ngo n'umuntu ngo avuga menibanga iranda kubwira ikintu kimwe umuntu yo mubana uramumenya ukamumenya ukamenya ko avuga caye ko atavuga
naho nyene umenye ko avuga urabimubwira neza uti burya si vyiza none ndakubwire abantu umugore yabwiye umugabo atumviriza nakarorero yego jewe umbwiye ikintu ndakivuga jewe sinzi guhora uwo mugore acamenya ivyo amubarira n'ivyo atamubarira rero uwo mugabo ngo yarabwiye umugore wiwe ati je ndavuga umenye naho ndagutwaye je ndavuga rero ngo vyarashitse uwo mugore n'umugore gabo barayaga ivyo bashaka aramubwira ati iwacu twararagura iwacu muhira bararagura kagira abwiye umugabo okay yari umugabo we kandi umugabo hashitse yaragiye mu kabari hari inywera anyoye birashika yuko abwira abo mu kabari ati burya rero iwawe umugore wanje bararagura haciye hava mu umwe ariruka acasanga umugore muri ivyo bintu numvise nivyo ati wumvise iki ngo wanyu mwararagura ngo ninde yabikubareye umugabo yariko aradutera inkuru mu kabari umugore arashavura umugabo atasha asanga umunwa ugera hariya ati namaki aranka kumvugisha ati namaki ko jewe ntitwiriranywe none ushaburi kubera iki ati none wewe wamvugiye ibintu je hari ibintu nakuvugiye wewe wavugiye mu kabari yuko iwacu twaragura umugabo aca ngo none sinabwiye ko mvuga sinabwiye ko mbwiye ikintu mvuga jewe ntahora alors rero nukuraba ukamenya umuntu mugabo ibyo ari byo byose kizirizwe ko muza kuvuga amabanga yanyu mwararazanya mukurana kwa gashambara kubera ko mutacumvikana aho rero abo bana banyu nibo bafata bagatwara ivyo bikomere vyabo ubuzima bwabo bwose iyo nduru mugira muri iyo nzu kubera amatati kubera mutayazi kubera kubura ikiyago iyo muba mwayazi nizo nduru nta nizariko zibaho kuko amatati atangura ku kantu gatoyi atangura ari mato amatati hanyuma akarikira ku mutima hama kisambura yego rero mutabiyaze muca mwumva yuko n'abana mu nyuma izo nduru zo mu rugo uwo mwana muzo murabe kenshi nta kabura imvu aba bagabo bakubita abagore pura kantu gatoya tani ikintu kavuye ukazibona kubisikofe aramusheshe ku byo kurya aramucire kwa mate umugore nta na kimwe azico yakoze canke umugore yisandagaza akaba gasusa ntumbaye mu rugo burya na matati bayarabaye mu rugo muhiru wabakiri muto uwo mugabo akubita umugore kenshi amukubita avuga ati nzogukubita na mama yakubitwa imisi yose na mama yakubitwa imisi yose uwo mugore nawe adashoka mu rugo burya nyina nawe se ntiyavuga nyina niwe yarafise ukuntu yifashe byose rero turabikora mbwa ntitumenya yuko tuba turiko turatuma abana hariho umugani mu kirundi bavuga ati wibuhetse ukaburiko utuma umwana mu mugongo yego urakoze cyane kumbure turi ku musozo wa kino kiganiro uratubwiye ibitari bike mu ngaruka zishobora gushika iyo habaye ko kumena ibanga ryo mu rugo kumbure nk'umukurambere mbere n'inararibonye n'iyihe mpanuro wotanga kububatse eka mbere no kubimirije kubaka kugira bashobore canke bazoshobore kuzigama ibanga ry'urugo kumbure n'amahanura bamaze kugwa mu mutego wa sekibi wo kumena iryo banga jewe namanga mvuga twakundi nibayage nibashira imbere ikiyago cubaka kandi ikiyago gishimikiye kukuri kurakiza naho vyoba bikugora ugashaka kugumuvuga aho hari ibintu bitavugwa gumya ibanga ry'urugo mugabo ibanga ry'urugo ribangirwa ingata imisi yose nuko mugabo simvuze ngo mukenyerereko hariho abagore bakubitwa hariho abagore bamerewe nabi mu rugo bicurikiriye hariho abagore hari nabiyahura hari n'abagore bicwa n'abagabo babo hariho n'abagabo bakubitwa ubu abagabo barakubitwa hariho abagabo biyahura urumva ko ingo zigwaye ingo ziragwaye umuntu arinze yiyahura canke yica umugore we canke akica umugabo urumva nta banga riba rikirimo oya
we wumva ibintu biba byarangutse byararenze urugero ntibirinde biturengana urugero haba habuze ikiyago haba habuze guca bugufi haba habuze kwishira mu kibanza c'uwundi haba habuze yuko umwagira ati rega si je mbabaye gusa nawe nyene arababaye haba habuze kubona ko umuntu ari umuntu haba habuze ko wewe ubona ko nawe ibyamushikiye byuko ashobora kugira iryo kosa nawe ushobora kurikora haba habuze rero kandi mu ngo nyinshi umuntu aya matati yose umuntu tubana ari ukugaya gusa atanu gushima ivyo uwundi yakoze umugabo akiruka kirirwa arakora agakorera urugo agakorera umugore byose akabigwiza n'ubusa umugore agakorera urugo umugabo akabigwiza n'ubusa nta tukabana ata mwaramutse tukabana ata urakoze tukabana ata mwiriwe tukabana ata urambabarira ubona amatati yoreka kuvyuka gute rero nivyo byose nivyo namandiko ndavuga jamu kiyago hana bwakeye mu vyutse mbega wowe urahana bwakeye n'umudamu wawe ivyutse urabitangura ni wawe umufise yego umubwire merci umubwire urakoze kandi harabuze byinshi n'ikiganiro comara umwanya munini cyane ariko umuntu yubaka kuko abashaka ko gushika mu bigero abavyeyi rero twebwe dukuze biratubabaza cyane gose iyo tubonye inyifato y'ubu mugabo ntitubirabire kure umuntu yimbura imbuto yateye iryo banga ntarikiriho ahenshi mu gwaruka nta ropere bafise nta modele bafise nta karorero bafise benshi nta karorero bafise none twabarondera kwiki twe dushaka kubaka kazoza k'abana bazoshingira kwibanga iryo banga rero ako kazoza nta kazoza kabaho atakubuka ariho akazoza gatangura ubu reka rero tubanze twubaka ubu tuce turondera kazoza murakoze ni no kuri izo mpanuro z'umupfasoni Christine Ntahe turangirije ko ikiyago cacu cuno munsi shimire mwese mwadukurikiranye shimire by'umwihariko umutumire wacu ku mwanya yaduhaye twizere nejo mupfasoni Christine Ntahe nitwabikora koko muzotugamburukira yego cyane mwakoze kuntumira nzogamburuka murakoze Cedric niyo mukiza nije nakibateguriye none ndakibashikiriza Kingira Yandre niwe yamfashije mu buhinga bw'ivyuma Patrick ngera mu bihigo yari mu buryo bw'amasanamu tubaha isango ku munsi nk'uyu nkaho twatanguriye na Kazoza FM be your own boss.